Amakuru arambuye tuhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abantu babarirwa mu bihumbi bahangaye amategeko y'umukwabu bajya mu kwigaragambya mu miji itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imyigaragambyo imaze iminsi 8 yikurikiranya yamagana iyicwa ry'umwirabura w'imyaka 46 waguye muri kasho ya polisi nyuma yo gukandagirwa ku ijosi n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas aho George Floyd yavuka. Abavandimwe biyunze ku bihumbi 60 by'abantu bigaragambya mu kwibuka no kumuha icyubahiro. Inkuru ya Peter Bowles muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Nyuma y'icyumweru cy'imyigaragambyo ikaze no gusahura hashizweho umukwabu mu miji yo hirya no hino mu gihugu uhereye mu masaha y'umugoroba mu rwego rwo kwirinda irindi joro ry'imvururu. Muri iyo miji harimo Washington, New York City na Los Angeles. Ariko bamwe mu bigaragambya banze gusubira mu ngo zabo. Bwinshi mu bucuruzi bwarafunze kubera gutinya ko byakomera. Ariko ahanini imyigaragambyo yaranzwe n'umutuzo. Minisiteri y'Ingabo ivuga ko yimuye abasirikare hafi 1600 ibatwara ku byicaro bya gisirikare mu gace ka National Capital. Umuvugizi yatangaje ko n'ubundi bari basanzwe biteguye ariko ko batari i Washington. Perezida Trump yagiriye inama ba guverineri b'amareta gukoresha ingabo z'igihugu ngo zikwirakwire mu mihanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Minneapolis, Roxy Washington, nyina w'umukobwa wa George Floyd w'imyaka 6, yabwiye polisi icyo atekereza. Bari bakwiye gutaha bakaja mu miryango yabo. Gianna ntasakigira. Ntazomubona kura. Atsinda amashure. Ntazomushingira. Niba hari n'ikibazo agize cokenera se, ntazoba akimufashije. Ni hano ku bwa George kuko nkeneye ko aronka ubutungane. Bwa mbere avuga ku myigaragambyo, uwahoze ayobora Amerika wo mu ishaka ry'abarepublike George Walker Bush yavuze ko we n'umugore we bababajwe cyane n'uburyo Floyd yanizwe kandi ko bahangayikishijwe cyane n'akarengane n'ubwoba byugarije igihugu. Tujye mu Bufaransa aho urukiko rw'ubujurire rwatanze uburenganzira bwo kohereza Kabuga Felicien ukekwaho ibyaha bya jenoside kuburanishwa n'urukiko rwa Loni. Kabuga Felicien watawe muri yombi mu kwezi gushize mu Bufaransa nyuma y'imyaka 25 yaraburiwe irengero ashinjwa gutera inkunga y'amafaranga abicanyi bakoze jenoside yibasiye abatutsi benshi mu Rwanda mu 1994. Nk'umunyamakuru wacu Hugh Schofield uri i Paris wari no mu rukiko murumva mu ijwi rya Ferenga Kwaya. Aho bimaze kugaragara ko mu karere ka Rusizi abantu bambukiranye imipaka harimo abanduye. Twarebye umupaka wose w'igihugu cyacu hano n'ibina Repubulika Canada. Iyo ngiyo ntabwo ari yo nkuru nari mbararikiye, reka noneho dusubire kuri iyo nkuru nari maze kubabwira yuko urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rwavuze ko agomba kujya kuburanishirizwa mu rukiko rwa Loni. Uwo ni Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside. Iyi nkuru noneho ndumva igiye ku murongo wigomba kumvikana muri aka kanya. Felicien Kabuga wigeze kuba umwe mu bakire u Rwanda rwari rufite yagejejwe mu rukiko ari mu kagare batwaramo abatishoboye. Uyu musaza ubu wujuje imyaka 87 akaba anagaragarwaho imvi mu mutwe yanyuzagamo kenshi agakuramo agapfukamunwa ko kwirinda coronavirus yari yambaye agacira muri mushwari yari afite, ariko arimo no gukurikira yitonze iby'umusemuzi we yavugaga igihe umucamanza yasomaga icyemezo. Iki cyemezo rero kivuze ko Bwana Kabuga ashobora noneho kujyanwa kuburanishwa n'urwego rwasigaye rurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda rwarangije imirimo yarwo mu myaka 7 ishize. Ababuranira Kabuga ariko bavugaga yuko kubera ko afite ikibazo cy'amagara ngo adashobora koherezwa yarusha muri Tanzania aho urwo rwego rufite icyicaro, ariko ibyo abacamanza babitesheje agaciro. Kabuga Felicien aregwa ko ari we wari kwisonga mu bahaga inkunga bakoze jenoside, nk'urugero ngo gutanga amafaranga yaguzwe imipanga ibarirwa mu bihumbi yakorewe mu Bushinwa. Urukiko rw'ubujurire rw'i Paris rwasize umuryango ufunguye wo kujuririra iki cyemezo, ruvuga yuko niba iki cyemezo kibaye ntakuka Bwana Kabuga yabanza koherezwa Ilahe aho guhita ajyanwa muri Tanzania. Nkuko mubyumvise muri iyo nkuru rero ya Hugh Schofield mwagizwaho na Ferenga Kwaya, ababunganira Kabuga Felicien batangaje ko bagiye kujurira uyu n'umwunganizi we mu mategeko Laurent Bayun. Umva uko babisobanuye.
nta byinshi nababwira uretse ko tugiye kunguruza muri sentare isubiramo imanza ku ngingo zibiri zashikirijwe. iya mbere niyo kwanka kurunga iki kibazo gikuru kandi cubahirijwe n'ibwirizwa nshingiro muri sentare mpanabyaha mu rwego rw'agasamburamanza. iya kabiri ni uko batwankiye insiguro zose twatanze mu guhakana ingingo sentare yari yarafashe. no kuri ico tugiye kunguruza urubanza duhakana ingingo zafashwe uyu munsi. ashaka kuburanishirizwa hano mu Bufaransa ku mvo zibiri. ubwa mbere ni ku mvo twese zituraba zitomoye, hamvuga ikibazo c'amagara yiwe. dusanga arungitswe iyo arusha uko yobaho hariya atomara kabiri. ivyo navyo ntaco vyofasha urubanza haba kubiciwe canke kuri wenyene. ubwa kabiri iburanishirizwa hano mu Bufaransa ryofasha ko urubanza ruba mu kuri, dufatiye no kuri uru rubanza ubwabwo canke ibimwagira. ni umunyamategeko wunganira Kabuga Felicien Laurent Bayo. iyi ni BBC gahuza imiryango yumva kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC gahuza akadomo.com. kuri Facebook uratwumva tureba, jya kuri Facebook ushakishe BBC gahuza. mu kanya turajya garuka mu karere k'ibiyaga bigari saa moya za buri minota 14 mu Rwanda no mu Burundi. ni Prudence Ngyumva.